umucunguzi shimwana wamutanze shimwana mukawera wamutumenyesheje shimwana 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 we mukawera wamutumenyesheje turavuga ishimwe turavuga imbaraga turavuga imirimo iyo twakubona turavuga ishimwe turavuga imbaraga turavuga imirimo iyo twakubona turavuga ishimwe turavuga imbaraga turavuga iyo twakubona turavuga ishimwe turavuga imbaraga turavuga iyo twakubona abiri Hallelujah. Mani habwa icubahiro cyane. Turabiyegereje mu izina rya Yesu muvyagire. Hallelujah. Dusuye kuronka undi munsi mwiza udasanzwe. Yesu ashimwe cyane. Dusuye kuronka ikindi gitondo cyo kugirirwa neza n'Imana. Hallelujah. Iyo twasomye amajambo meza atubwira kuri marayika w'Imana ingene yabwiye Yosefu akamubwira ngo subira mu gihugu, subirana umwana inyuma musubize mu gihugu kuko ibyamurondera bitagihari. Hallelujah. Ibyamurondera ntibigihari. Sikuvuga yuko turi mu isi intambara zizokugwaho burundu kuko n'umuririmbyi yaravuze ngo ntaho intambara izoshira, ntaho amahoro azohora kugeza ibyaha n'urupfu bitsinzwe. Tukiri muri no si intambara zirahari, ariko Imana basi iratworohereza kuko ari ushobora kumvira ijambo ati byakuweho ntibizogaruka. Oya, utamana n'umukeba ntagira gute, ariko hari ibyo Imana igenda idukuriraho kubera ko Satani yatsinzwe ntiyicwa. Murabyumva? Satani yaratsinzwe ariko Yesu asiga atamwishe. Aracakora ijoro n'umurango, aracyatugwanya. Hallelujah. Aracyatugwanya buri munsi, buri gitondo, buri mugoroba, ariko yaratsinzwe. Nta bubasha dufiseko. Bwana asifiwe. Nta bubasha afise ku buzima bwacu. Ko wicaye icara ngaha, icara niho washimye cyane no bakwicaritse. Icara ngaha ntacu. Iyo ni pasiteri. Nta mu protocole n'umwe yamwibutse. Satani yaraneshejwe, ko biri kose yaratsinzwe. Hallelujah. Yesu afise intsinzi.
haleluya. Nagomba kuza nambaye jeans, nari nayambaye nahejeje n'ishati nashizeko, cyambwira madame t-shirt zimuzu ngiye nambara ntizijanye n'iki gitondo cy'uyu munsi. Nukuri nari nambaye n'agasupuresi nagateguye ko nagomba ndavuga ati urubanza rw'uyu munsi ngoma ndarunegrije kandi rudasanzwe. Haleluya. Hagira unsomera aho twasomye ejo, ndimo nasomera aho twasomye ejo kandi sinirwa ndahabibutsa naza murahibuka. Somera musomere aho twasomye ejo. Nta muntu n'umwe ahibuka none soma none uvuze Kiswahili ibagwa Kirundi, soma kwa Kiswahili nisikie. Tunasoma mizina ya Yesu Kristo. Hata alipofariki Herode, tazama malaika wa Bwana alimtokea Yusufu katika ndoto huko Misri. Akasema, ondoka umchukue mtoto na mamaye, ushike njia kwenda nchi ya Israeli, kwa maana wamekufa walioitafuta roho ya mtoto. Igiswahili kiraki muravyumva ico kintu waliotafuta mtoto, roho ya mtoto. Baba kumbe twikintu cyacu nicuzuye. Hagira wahejeje umurongo, hagira usoma mu Kirundi na soma wa musomyi wacu dusomere mukobwa wa Kirundi. Turasoma mu izina rya Yesu. Amen. Herode amaze gutanga, umumarayika w'umwami Imana yiyereka Yosefu mu nzozi, aramwiyereka Yosefu mu nzozi muri Egiputa, aramubwira ati, vyuka ujane umwana na nyina uje mu gihugu cy'Abisirayeli, kuko abarondera kwica umwana bapfuye. Abarondera kwica umwana, ariko mu Giswahili bavuze ngo barondera kwica umwana na nyina, sivyo? Yari nakandi kantu numvise, subiramo soma numve kandi mbantarije numvise na. Hata alipofariki Herode, tazama malaika wa Bwana alimtokea Yusufu katika ndoto huko Misri. Akasema, ondoka umchukue mtoto na mamaye, ushike njia kwenda nchi ya Israeli, kwa maana wamekufa walioitafuta roho ya mtoto. Abarondera umuti, ubundi ikintu Satani ashaka cyane ntabwo ari umubiri wawe, kinarondera cyambere umubiri n'ivyondo. Ariko igihe Satani ariko arakubabaza, igihe Satani ariko arakugirira nabi, nukuro cyane arondera umutima kugira ngo ubeho atabyizigiro by'ubuzima, umutima uruhe, hanyuma ucike intege, hanyuma unanigwe. Numara kunanigwa widodombe, ni widodomba uzobutakaje icyerekezo cy'ubuzima bwawe bwose. Ikintu arondera cyane, arondera umutima, kuko niyo ufata, kuko reka babwire Bibiliya ivuga ngo mutinye ibasha kwica umubiri ikica n'umutima. Umubiri kawica ikica n'umutima, byose igafata umubiri kawushira muri gehinomu. Irafise kukwica burundu ukagenda ukaja muri gehinomu. Reka ntabwo hazoja muri gehinomu uyu mubiri,
uyu mubiri si uzoja muri gehinomu. Umubiri si uzociga urubanza, hazociga urubanza umutima. Satani rero icyo arondera, zijya ntambara zose uri kurahura nazo, arondera umutima wawe. Haleluya. Ngo byuka ujana umwana na nyina, byuka ujana umwana umusubize mu gihugu yavuyemo, aho yavuye, kuko abamurondera batakiriho. Haleluya. Nawe ibyakurondera ntibikiriho, byarondera ubuzima bwawe ntibigihari. Intsinzi yabonetse. Amen. Semeni haleluya. Intsinzi yabonetse ku buzima bwawe. Gariso mundi murongo w'ijambo ry'Imana uri mu Bikorino 10. Kugira ngo duce dufatikanye ijambo dusenge. Abikorino ba 2:10. Ku murongo wa 4 dusome mu izina rya Yesu. Haravuga ngo kuko ibigwanishwa byacu by'intambara yacu, kuko ibigwanishwa by'intambara yacu atari ibyo mu buryo bw'umubiri, ariko imbere y'Imana bifise ubushobozi bwo gushingura karimbi, dushingura imari n'igishinzwe hejuru cyose cyashiriweho kurwanya ukumenya Imana, dufata mpiri ivyiyumvirwa mu mitima byose ngo tubigomororere Kristo. Haleluya. Dushingura karimbi, ijambo nagenda rihawe ejo. Dushingura karimbi. Urabizi ko Satani n'abakozi biwe baradushiriraho karimbi. Umuntu akaba abayeho hari ibintu abo uburenganzira adafise, ari ibintu adafise gushikamo kandi ari ibye. Umugisha ukaba ari uwawe uri imbere yawe, Satani akakubloka. Haleluya. Satani akakugara. Ngo ariko dushingura karimbi. Muri iki gitondo karimbi washiriho karahava mu izina rya Yesu. Kabonye umvise vuga haleluya. Dushingura karimbi n'igishizwe hejuru cyose. Nakaye karimbi kari mu buzima bwawe, nakaye karimbi kari mu maproje yawe, nakaye karimbi kari mu migambi yawe, aho wipfuza kugera bikanga kuhagera, uyu munsi muri iki gitondo karahava. Ngo dushingura karimbi. Kuri 5 ngo dushingura imari n'igishizwe hejuru cyose cyashiriweho kurwanya ukumenya Imana, dufata mpiri ivyiyumviro, dufata mpiri. Haleluya. Dufata mpiri. Iki gitondo nico gufata mpiri. Ububasha bwari bwaratushize ahantu buratwizingira ko buratugumya, butugumiza ahantu tutare, kaguma mu buzima bwo guma uzunguruka ntupfa ntukira. Haleluya. Dufata mpiri. Uyu munsi icyacara gufashe mpiri nacyo gitekerezo gufatwa mpiri. Kabo byumvise vuga haleluya. Dufata mpiri igishizwe hejuru. Bwana sifiwe. Dufata mpiri igishizwe hejuru. Ibyo washiriweho ngo ntugere kure. Ijambo nigeze kubasomera hano. Farawo abwira Abisirayeli ngo nimugende muje gukorera iyo Mana yanyu, mugende muyishikane amashikano, ariko nimugere kure. Yarabashiriye karimbi, mugende ariko nimugere kure. Genda mu rushengero uzukizwe, werekwe, uvugishwe, mugabo gumura umukene. No, ako karimbi turagashingura muri iki gitondo mu izina rya Yesu Kristo. Turinja mu migisha yacu, turinja mu byacu, turinja mu mihezagiro twaremewe. Ngo dushingura karimbi n'igishizwe hejuru cyose. Amen. Ako karimbi washiriweho ndagashinguye.
arashaka kugushiraho akarimbi mu buryo bw'amafaranga, hakaba ari amafaranga udashobora kurenga. Iyo yashikiri urashita ugasubira hasi. Harakarimbi uwo muri office ama projet akomeye, ariko kubera ibimazi ibitambo watangiwe ahantu udashobora kugera. Ariko turagomba ku igitambo cy'amaraso ya Yesu gishingu, ikimazi cy'amaraso ya Yesu gishingu ubwo burimbi bwose twashiriweho mu izina rya Yesu. Hari ahantu utarenga. Iyo uronse amafaranga n'ibiyage bica bihamagarana, ibiyajana bica bihamagarana. Uzi ko ari umuntu ushobora gusanga buri kwezi ari indwara agwara, buri kwezi utuma ugwara ka gripe umugabo karayajana tu. Ari ikintu Satani agushiriraho kugira ngo kigumize umuzenguruko, gume wizengurukako. Ako karimbi turagashingura mu izina rya Yesu Kristo. Ngo dushingura karimbi n'igishizwe hejuru cyose cyashiriweho kugira gute? Kugwanya ukwidegembya kwacu. Ari abantu ngaha kuva ku myaka 10 bariko barondera amafaranga. Ronda kuva ku myaka 10 wari uwo Jen marada. Henda kwiye deliverance. Kuva ku myaka 10 nacuruza dukaranga. Za 98 hako sindaronka ifaranga. Ifaranga se. Hako mbatari akarimbi ku buzima bwanje kwe. Biraba imyaka umaze wiruka n'ifaranga byanse kurishikira. Riguma rigusiga gutya. Kugira ngo rifashe kariragiye. Harakarimbi Satani yagushiriyeho. Muri iki gitondo kahave. Gasanga uvuka mu muryango udatera imbere. Jambo bariko turaganira. Abaratubwira ahantu avuka. Ahantu avuka. Tugati iwacu. Yagira ibarabara. Aratubwira ati kuva nkoze mariage sindajana umugore wacu. Kuko n'ikibazo kuhashika. Hari intara zashiriwe akarimbi zidatera imbere. Hari amakomine yashiriwe akarimbi n'abadayimoni adatera imbere. Kubera icaniro bihubatse. Wewe uravye haji wanyu. Uko wavutse hameze. Aho gutera haji imbere, aho gwatera hasubira hasi. Haleluya. Biciye muri we kuva uyu munsi akarimbi kashinzwe umujyango wanyu karahapfa. Nibakora ama mariage uwinanasi aracikira akagenda bata ngo warubatse. Ako nakarimbi ko kutubaka. Haleluya. Ejo ari umukobwa ngaha nahagurukije abaruzi akivuka baje bamupangira imipango akivuka ukivuka bitira bamupangira imipango yahatazorenga. Twese bafise ubuzima bwacu. Imana nifise ubuzima bwawe. Yesu nafise ubuzima bwawe. Ndagomba ngo karimbi washiriweho ukarenge mu izina rya Yesu Kristo. Haleluya. Sema amina. We Silve. Harakarimbi kari mu mujyango wanyu. Kari muri family wanyu. Imana igomba gushimura. Kukarimbi kagasuzuguro kari mu mujyango wanyu. Karagomba gushinguka. Umviriza amanurira umujyango wawe. Ngiye guhanurira abana bawe. Abana bawe ntabwo bazabakundane. Abana bawe Imana yo mu ijuru izobarinda, izobakingira, izobazigama. Ibyo kwari ibintu usanga bigenda bidukurikirana kandi tutabigizemo ubushobozi, tutabigizemo uruhara. Hari ibicaniro biri wanyu. Hari abarozi bakurikirana umujyango w'iwanyu. Ariko abana bawe Imana izobakingira, bazogera mu migisha yabo, bazogera amasezerano yabo. Kandi nawe arakarimbi Satani yagushiriyeho. Harakarimbi abadayimoni abarozi bagushiriyeho. Rimwe na rimwe urazamuka iyo ubonye ibintu bigiye kugenda neza ugashita kwa shita yindi siningeno yite ugasubira hasi ukomye ugatangura azero. Umviriza itariki 10 z'uyu munsi Imana ishizeho urwego
masezerano n'abawe bashike mu masezerano. Haleluya. Mu muvukana hari n'umwe yigeze aja muri Amerika cyangwa i Burayi cyangwa ariko mu bana bawe hari abana bazwa mu bihugu bikomeye byo hanze. Harumva yizeye uhanuzi bavuga haleluya. Semeni haleluya. Naho mu mujyaho naho muvukana mu bisokuruza by'abanyataho bageze biciye mu bana bawe. Karababwire Imana ni Imana y'imbyaro, ni Imana y'amageneration. Generation zononekaye zo naco zivuze cyaco nitayeho cyane. Nditaye ku rungano rushasha, nditaye kuri wowe ukiri muzima, wowe ukiriho. Umviza nakubwira ibyo so watashoboye, wowe urabishobora. Akarimbi so watarenze, wowe urakarenga. Sema amina. Turavuze haleluya. Mani gumugisha mu izina rya Yesu, kuko ze mu biganza byanje nawe ukora mu biganza by'abakomeye mu izina rya Yesu Kristo. Ibi biganza byarasizwe amavuta. Umviriza nawe ukora mu biganza by'abahambaye, abawe bazakora mu biganza by'abahambaye. Vuga amina. Imana yantumye muri iki gitondo ngo dushingure uburimbi. Ntabwo mubyumvise muvuze haleluya. Duhanure cyangwa tureke. Imana arakarimbi kuye mu muryango wawe. Uranyumva? Harakarimbi Imana igukuriye. Cyo guhagarara ngaguhanura uhagaze. Hagarara ndaguhanura uhagaze. Harakarimbi Imana ishinguye mu bawe. Harakarimbi Imana igukuriye. Nawe harakarimbi Imana igukuriye wowe ubwawe wenyine ubwawe. Harabarozi babiri muri ko kugendako bagenda no kubana bawe. Abo barozi Imana bakuyeho mu nzira. Kozamura amina. Sema haleluya. Murozi arashobora kukubera icyago akakubera intambamyi. Imana ikugiriye neza mu izina rya Yesu Kristo. Yicariye mu bwiza bw'Imana. Ibande bumva Imana ngo bavuge haleluya. Ako karimbi uronderera abana bawe ikimazi, ubatangira ikimazi cy'ubuzima bwabo. Kubaratambwe baratanzwe kw'ibitambo kugira ngo naho utobabura mu buryo bufatika ubabure bahagaze, baze bagupfira ubusa. Haleluya. Dufise ubushobozi bwo gushingura karimbi kose ku mwasi kashinzwe ku buzima bwacu. Ako karimbi kashingiwe abana bawe turagashinguye, bazogera kure. Ndabihanuye ubyumva byandika, bazoshika kure. Vuga haleluya. Christophe ingo duhanu ingo hano ndaguhanura. Harakarimbi kari mu buzima bwawe Imana igukuriyeho. Mu bantu bagiye gutagata bakamera neza, bakambara amakosime meza, bakaba ahantu heza, bakicara ahantu heza, nawe urimo. Si motivation ndababwira, nako twazinduye no kuba motiva muri iri joro. Iyo dushaka motivation twabashamo igisirima mukabyini yashikaza mugataha. Ariko Imana hari icyo yavuze, hari icyo Imana yantumye. Vuga amina. Imana igiye kugutagatisha abantu batangare. Imana igiye kukugirira neza abantu bumigwe. Vuga haleluya. Munga kubariki sana. Uburimbi mwashiriweho. Abakobwa bari mu iteraniro niriwe ndavuga ngo nakana naka mwashiriweho uburimbi ngo nimuzorongogwa. Umva mugiye kurongogwa bareba. Mugiye gukora mu mariage bareba. Vuga haleluya. Kukarimbi mwashiriweho kahafi. Hagarara.
buzima urimo ukaba ari bwo uzopfiramo no. Bibiliya tubwira ngo Isaka amaze gukura amenya ko hari amariba yase yasibijwe yatwawe. Uyu munsi turasibura amariba yaso, amariba ya sogokuru. Amenya ko hari amariba yase banyaze ku ngufu ngo yasibuza, kandi uko yasibuza bariko baragerageza kumugwa yasibuza iriba rya mbere bakongera bakarisibya, ntiyacitse intege. Sibuza iriba bakongera bakarisibya, yasibuza iriba bakongera bakarisibya, ngo ariko Imana imugeza kuri Rehoboti. Ndabona abantu benshi begereje Rehoboti yabo, vuga amina. Baregereje Rehoboti yabo, haleluya. Baregereje Rehoboti yabo. Wewe dusa n'ucika intege, aho uri se utegerezwa kuguma hamwe n'ishengero. Twoguma ukuturi tukaguma muri ibi nyene imyaka 5 igahera 10 igahera, tukaba dufise ikibazo. Ariko turagomba ngo Satani ntiyagira akarimba ashiraho ishengero, twaguke tugwire dushike kure, dushike aho Imana yaturemeje, dushike mu vy'Imana yatuvuzeko. Haleluya. Shingura karimbi. Herode yari yarashiriye akarimbi Yesu, yashaka kumwica, yashaka kumuniga. Haleluya. Ubwo burimbi buhapfe. Ndavuze ngo ubwo burimbi buhapfe. Ndavuze ngo ubwo burimbi buhapfe. Sema amina. Ako karimbi kahapfe. Ako karimbi kari mu buzima bwawe kahapfe. Abantu mbona bakugenda kawuci. Icukoze umugambi wose ukoze, icyumviro cyiza ukoze cyose, ikintu cyose cyiza uronse kiba kigiye. Ariko Imana irambariye ngo ndakubwire, ako karimbi karahapfuye. Karahapfuye. Yesu ashimwe cyane. Nta muntu n'umwe abayeho yipfuza kuguma mu buzima arimo, ariko uragerageza, urapambana, uragwana intambara zose zishoboka, ariko wapi ntagikunda. Uriyumvira, uragerageza gukora, uragerageza kugwana intambara zose zishoboka kugira ngo ushikire umugisha, ntibishoboka. Urasenga, uragerageza, urisonzesha, ariko hari ibicaniro biguma bigukwega, hari imigozi iguma igukogota. Muri iki gitondo ako karimbi karahava mu izina rya Yesu. Utegeza gushika Imana yaguteguriye, utegeza gushika mu mugisha wawe. Tugiye gusenga. Biza ko dukorera kugiye. Bwana sifiwe. Mbona babwira muri iri koraniro hari ntahe zigiye guseruka. Intahe ntabwo ibatacabaye, hari ntahe zigiye kugaragara, hari ntahe zigiye kuboneka. Waragerageje, uragerageza biranga, warirutse uragerageza biranga, ariko kino gitondo kiguhaye intahe. Kiguhaye intahe. Hari umuntu yari afite inyatsi mu byiwe, yakora bitagenda neza, icyo ukoze cyose inyatsi zibona yinjiye. Gerageje inyatsi zibona yinjiye, kongera ugasubira hasi, ugiye kuduga. Inyatsi irakumereye nabi. Imana yo mu ijuru irayikuyeho. Ndaguhanuriye mu izina rya Yesu Kristo, iyo nyatsi yamaze kumva ijwi ry'Imana, yamaze kumva ijwi rya Yesu, yamaze kumva ijwi rya Yesu. Erega irumva, iyo Yesu ayibwiye iragenda. Haleluya. Dukuraho akarimbi twashiriweho, dushingura akarimbi twashiriweho. Umuntu akaza akakubwira life, akaza akakubwira visa, akakubwira ngo ntaho uzongerana. Kamenga niso, kamenga ni nyoko, kamenga
akaza akakubwira ati nkihari uza yabigizemo uruhara, uza nta ruhara yabigizemo no kuzamuka. Imana nizo kuzamura kuduze kandi abireba ngo nawe uzonshikana uriho kubw'umugambi w'Imana. Abantu mwabwiwe bene ayo majambo, abantu mwabwiwe bene ayo majambo, ayo majambo ateshejwe agaciro. Bango abana bawe hari nabo batabibwiye mu buryo bugaragara, mugabe ibikorwa bagukorera biragaragaza ko hari urwango bagufitiye, biragaragaza ko hari urwango bagufitiye, batipfuza gutera imbere, batipfuza gushika kure. Ariko mize nababwire, Imana yambariye ngo yipfuza ko iri shengero rigera kure, ariko kandi ntabwo ishengero ishobora kugera kure abaririmo bataragera kure, kuko nibo bazorigeza kure. Imana rero agomba kubageza kure kugira ngo umurimo w'Imana muwugeze kure. Uranyumvise ikintu mvuze? Ubu ari hano jewe ntazogera wowe utarahagera, izobanza kuduze hanyuma unkogote umwege. Haleluya. Hari abizocana Canada, ibacane mu Bufaransa, ibacane Amerika, ibacane ibihugu bitandukanye, ibacane Australia. Nzoshikeyo kubera ko wahageze. Reka nababwire, umuntu wa mbere yageze Kanani, umuntu wa mbere yageze Kanani mu gihugu cy'amasezerano, wibaza ngo ni Mose? Hageze abatasi, hageze abatasi. Imana igiye kukurukira nk'intumwa y'Imana, ugiye gutata uturere. Mose si we yashitseyo, yatumye abatasi kugenda mu turabe, ngo bagezeyo basanga igihugu kireze, babazaniye ku vyeze batariye, babanjije kujya. Reka nababazi, iyo uzanye ikigira cumi mu rushengero ntuzana babanjije kujya? Tubimenya tubona watagase ukatuzanira, ariko niwo ubanza ukajya ku vyeze mu gihugu. Imana yo mwijuru igiye kukwinjiza mu gihugu, igiye kukwinjiza mu mugisha usarure. Vuga amina. Usarure. Giye cy'umusaruro. Ngo bageze muri Kanani imizabibu yeze. Amen. Rahabu ababonye abatasi bari bagiye gutata, abona kwiye kwifatikanya nabo. Uzo kwifatikanya nawe wese azoba umunyamugisha, azoba umunyamugisha, azoba umunyamugisha. Agataba abantu naho ndi ndaya, naho ndi maraya, aba bantu sinobareka. Ngo abahindaro arababwiye ati rero namenye, nagize yerekwa kuri iki gihugu Imana ikibahaye, nimwaza zitirire muze mungirira ubuntu. Haleluya. Yaragira ubuntu, arakira, ararengana. Winjire muri Kanani kugira ngo abagenzi bawe nabo binjire, inshuti zawe nazo zinjira, umuvukana nabo binjire, abene wanyu binjire, papa wawe yinjire. Haleluya. Winjire kugira ngo natwe twinjire. Amen. Ari hano ushobora gushika, udashobora gushika atari umuntu Imana yahagushikanye, yabanje kuhashikana ubwa mbere, uwo nakakorera ukuboko kugukwega. Imana irakuduza wewe kugira ngo Haleluya. Nini kwa masaha yihuta gose, muhagarare usenge. Deja hageze. Sindabyo. Kandi bazago wajya jambo ryo muri yo ndariba, kandi twa amasaha yageze. Nze kurivuga ku mugoro nakoze kunyibutsa ndogo yangu, mwicara umunota umwe cyangwa iminota ibiri byo ku mugoroba birahari byaho. Muri ama 5 minutes
umwanya wagiye gose ace yirukanga nimbona yace ako iminota 5 ndabaha iryo jambo. Yobu gice ni kangahe? Yobu igice cya gatandatu, igice cya gatandatu umurongo dore ku murongo w'umunani. Haravuga ngo icyoma nkaronka icyo nsaba, Imana ikampa icyo nifuza. Harabantu icyo musaba, hari icyo mwifuza. Imana yenye nikemera kumfyonyora, igatuma ukuboko kwayo igacacura imigozi inziritse. Icyoma nkaronka icyo nsaba. Uriterangara nk'umuntu amazi yasenga abwira Imana ati Imana ibi bintu byanziritse, ibintu byaziritse umugisha wanje bicike bimveko umugisha wanje ndawubemo. Benshi muri ku kiziriko, benshi muri ku mugozi, ariko Imana yaguhaye icyo wayisabye. Nawe haleluya. Niriko ndavuga agira undi muntu ndabira ijambo rivuga ngo kuko akiri ibyizigiro by'igiti cyaciwe. Aho nyene muri Yobu ndabira ahantu ryo bajyanditse umurongo yanditse ngo kuko akiri ibyizigiro by'igiti cyaciwe cyatemwe. Somera agira uhansomera ningoga ndiko ndanyarutsa agira umuntu ndabira ahansomera. Kuko akiri ibyizigiro by'igiti cyatemwe ko kizokongera kugira gute kunaga nicumva amazi ngo nayo ibitontomwa byacu byoba bimaze kugira gute kubora. Iyo cumvise amazi kirongera kandi kigatoha, kirongera kikaba kisima. Uhoraho aguhaye icyo wamusabye. Uhoraho aguhaye icyo wamusabye. Icyo wari wamusabye nacyo ni ikihe? Kwari ukongera kugusubiza bwa buzima, kwari ukongera kugusubiza ya mibereho yawe, kwari ukongera kugusubiza ya magara yawe, kongera kugusubiza bwa buzima bwawe bw'iterambere, kongera kugusubiza wa mugisha wawe wagenda. Uhoraho icyo wamusabye arakiguhaye. Icyo wasengeye arakiguhaye. Vuga amina. Nta muntu n'umwe yahabonye. Soma sha abandi bomenga n'abasaba microphone barasinzira. Vuga. Amen. Hallelujah. Ntabwo uri uwo kubora, ntabwo uri uwo gupfa nabi, ntabwo uri uwo kunuka, ariko uri uwo kongera kandi ugatoha. Icyifuzo cyawe kwari ukongera ukagira ubuzima bushasha. Imana irakunaguye, Imana irakuvomereye, Imana ariko basha murari mubamuvuze amina. Munyemerere mwakirira ijambo rimwe mwambwiye ngo ndaribahe kuko Imana niyo yaritanze. Umva icyifuzo cyawe kwari ugucagagura imigozi gusubirane k'agaciro kawe, usubirane bwa buzima bwawe. Uratse ko umuntu ashobora kubura agaciro mu rugo rwiwe, ukabura icyubahiro mu rugo rwawe, ukabura icyubahiro mu bana bawe, ukabura icyubahiro mu byawe. Imana isubiye kongera kuguha gutoha. Vuga haleluya.
reka dusenge Imana. Bwana asifiwe. Ugiye kongera kuba wewe kongera kuba wewe. Yobu ngo yigeze gusenga isengesho aravuga ngo sicoma nkamera nkuko nari imeze mu minsi yaheze. Mu myaka nkingahe yawe urabizi hari ibintu wari urimo byari imeze neza ushima Imana wumva wamaze gushona ama projet hambaye ugomba kwinjira, Satani ahita asukamwe amazi. Imana yo mwijuru igiye kongera kugwa kandi gutoha kuko umaze iminsi uko bisaba atari koga Mana. Ari wonsubiza ibihe byanjye, ni wonsubiza amavuta, ni wonsubiza ingabire, ni wonsubiza amafaranga, ni wonsubiza akazi, ni wonsubiza muri Imana. Nayo yumvise isengesho cyawe muri iki gitondo mu izina rya Yesu Kristo. Haleluya. Reka dukorere Imana dute dusenga ko ndabona muda nazanye mahera kananga ya mwamaye. Dukorere Imana mugire ngo ndufashe ni gogace dusenga. Amen. Haleluya. Ako karimbi ko kutagera kure, ko kutuzura mwemuye, ko kuterekwa nk'abandi, ko kudasenga neza nkuko byipfuza, kahave mu izina rya Yesu. Ko karimbi ko kudakizwa neza kahave mu izina rya Yesu Kristo. Ugere mu Mana, winjire mu Mana, wumve uburyohe bw'Imana. Dukorere Imana. Abifuza amamverope muri mwebwe harimo intahe, ndabiza rimwe abantu Imana ejo yagiriye